Matayo 5:12 munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi hehe. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Aho mw'ijuru aho Yesu avyagiye ubu niho impera z'abizeye tuzozironkera. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Jambo ry'Imana ritubariye ngo munezerwe, amen, muhimbagwe, muyihe icyubahiro, niho tuzoronkera imbere. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Aho mw'ijuru niho ibyo dusaba bishikira, amasengesho y'abera nihashikira. Matayo 7. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse yugururirwa. 11 none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abagizende? Yesu mwami nahabwa icyubahiro. Ibyo dusaba Imana bishikiye aho mw'ijuru, hanyuma tukaronka igisha. Imana nihabwa icyubahiro. Hari Imana ikaturera cyane urakemewe. Yesu mwami nahabwa icyubahiro. Aho mw'ijuru, aho mw'ijuru niho tuzohanagurirwa amosozi yose twaririye ngaha mw'isi. Ibyandikishijwe Yohana. Iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102.1 i Bujumbura no mu micungararo yaho no ku 100.7 mu gihugu hagati. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishitse. Ibyagiye kuri yanje barambarira ati aba byose ndabihindura bisha, kandi atandika kuko ayo majambo arayukuri, kandi arambarira ati karabaye ni Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufise inyota nzompa kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Umunesha azoragwa ibyo, nanje nzoba Imana yiwe, n'abazoba umwana wanje. Yesu mwami nashimwe. Niho aho mw'ijuru abera bakumbura aho Yesu avyagiye, aho yiteze guhavaza gutora umugeni yakoye amaraso, gutora ishengero. Tuhashitse niho tuzohanagurirwa amosozi ku maso. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Azoduhanagura amosozi. Wewe uririra mu gikorwa c'Imana, wewe ugenda ubabazwa n'abatizera, wewe ugenda uhura n'intambara z'umusaraba, intambara z'agakiza, n'ubihangane. Umwami azoduhanagura amosozi. Haleluya. Yesu azoduhanagura amosozi. Ntiwihebure, na Yesu nibyo yaciyemo, na Yesu niyo nzira yaciyemo. Wewe ugenda uhura n'amageragezwa y'agakiza, amageragezwa y'ukwizera, intambara z'umusaraba, ukarira. Hano twumvise bazoduhanagura amosozi ku maso yacu. Amen. Urupfu ntiruzoba rukiriho, uburibwe ntiruzoba rukiriho, indwara ntizizoba zikiriho, nta bibazo bizoba bikiriho. Tuzoba turi muri paradizo ya mbere, tuzoba turi buryo bw'Imana, tuzohanagurirwa amosozi. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Aho mw'ijuru, aho mw'ijuru aho mw'ijuru cyahishuriwe Yohana 20 ku murongo wa 6. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe, kandi niwera. Urupfu rwa kabiri ntaco nta bubasha rufise kumeza cyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza imyaka ingahe? Kuganza imyaka ingahe? Yesu mwama adufashe cyane.
tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. Ndasabye muvugirize, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. Chengero mwihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. N'abakozi twihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Abera, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. N'abasenzi twihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. N'abaririmbyi twihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana. Yeshengero twihangane, kandi izuba ni ryinshi, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo. Yeshengero Musenyema, yeshengero twihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Abera, igihumbi muri paradizo y'Imana. N'abakozi twihangane, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, ishengero Musenyema, ishengero mwihangane, ishengero nimwizere, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana, tuzomara imyaka igihumbi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Soma Daniyeli ku murongo wa 18, uraba iyo myaka tuzomara. Haleluya, turi muri paradizo y'Imana. Haleluya. Daniyeli, avugishwa n'Imana. Daniyeli ku murongo wa 18 havuga ngo, ariko abera bisumba byose bazora ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira guhora ari ubwabo gushika ibihe bigizende, ikugeza ibihe bigizende. Aho hariya mu rusengero ruri hanze ibihe bingana gutya bitazoshira. Haleluya. Kandi ubwo bwami bw'abera bw'abakijijwe, ubwo bwami ishengero ry'Imana, ico gihugu gitemba amata n'ubuki. Daniyeli arahishurirwa. Haleluya. Ngo kandi abera, mbega wewe wumva uruwera, mu mutima wawe wumva uruwera, mu vyiyumviro vyawe wumva uruwera. Erega Yesu n'uwera, nawe urakeneye kuba uwera. Mbega numva ugororotse, erega Yesu aragororotse, Imana ni yera, nawe ukeneye kuba uwera. Bibiliya ivuze ngo abera bisumba byose. Wa mugeni yakwa amaraso, bamwe yakoye igihe yakwa iyi ntwaro y'igiciro kinini y'amaraso mu rubavu rwiwe. Ngo abera bisumba byose bazoragwa. Amen. Bazoragwa iki? S'amaparasera, s'amatongo, s'inka. No. Amen. Muri iyi si ya none umubyeyi afise impamvu nyinshi, bari igihe c'iherezo abana bavuga ngo yopfa ntabishikira. Hariho abana barunganye ngo kirya gipangu noco ndakigurisha mw'ishere ubusa, kuko papa
kwambuza. Umviriza abera bazoragwa, tuzoragwa, kandi mw'ijuru hazodukwira mu mpande zine z'isi, muri za kontina zitanu. Abera bisumba byose bazoragwa ubwo bwabo. Umwami aduhezagire cyane. Bibiliya ivuze ngo bazobwegukira. Amen. Bazobwegukira. Kuko turiko turagwana na Satani, kuko turiko turagwana n'abadayimoni, umubiri n'isi na Satani, kugira ngo sinje n'ubwo bwami ntuzushikeyo, sinze nshikeyo. Satani arakora ijoro n'umurango, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo tuzobwegukira. Byumvikana ko Satani aduti koma Satani katika jina lake, koma Shetani katika jina lake, pepo mbaya ondoka. Mimi naendelea safari ya kwenda mbinguni. Haleluya! Wahubiriwe nibandanirize, wasiwende kama nibandanirize. Haleluya! Satani beka nibandanirize, koma Shetani katika jina la Yesu. Rumfa turiko turagwana ingoga. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Urashobora kwirirwa inzara byuzuye mu kabati, muriko urabugwanira. Yesu adufashe cyane, umwami adufashe cyane, umwami adufashe cyane. Hama iherezo tubwegukire. Wumva uzamurimo jemsobane nazo ubwegukire. Bibiliya ivuze ngo buhoraho bwacu ibihe bitazoshira. Satani aho azaba yamaze kwibigwa kure. Umwami avuga ati nimuze muragure, ubwami mwateguye kubukurema kw'isi, kuko mwaramaze ibaba Satani. Nagasaka Satani ntukinganza, ubungazwa n'umwami Yesu, ntukinganza. Amina. None abagomba kuzora n'ubwo bwami bakwiye kumera gute? Icete cya mbere cya Yohana, icete cya mbere cya Yohana gatatu ku murongo wa kabiri. Abahunda none ko turi abana b'Imana, ariko ko tuzobera ntikurahishurwa. Ariko icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba upari. Kandi umuntu wese amuziga kw'ibyo ariyeza, kuko ubona bagwera. Imana yacu ntihabwe icyubahiro, Yesu umwami wacu ntahabwe icyubahiro. Yemwe abahunda, niko Yohana umukozi w'Imana yanditse ubutumwa bwiza n'ibivyete bishika egome bitatu. Avuze ngo avugishijwe n'Imana. Abo nkunda turi abana b'Imana. Amina. Turi abana b'Imana. Amen. Mbega ukuri umwana w'Imana. Reka nivuganire n'abama. Iya hakurya ukabyara umwana, ukazibona bariko baramuraba, uyu mwana asa na se. Ni se mutsima. Yohe n'umuhangaye ni se musa naho yamusize. Uwo muvyeyi amererwa gute? Aca yumvirira. Uwo mumama aca yumvirira atare leta nido hapo, leta pejane, reka tuzana agapejane, agatoki gashushe. Navyara umwana w'umuhungu asa na se, n'ukwarama bye. Turi abana b'Imana. Mbega umugusa na so w'umwijuru, umugusa na so w'umwijuru. Yemwe abari mu kibuga cy'ishuri
shengero bose mbega ngoro umwana w'Imana mbega usa n'Imana ijambo ry'Imana ritweretse ngo turi abana b'Imana umwana ufashe cyane umwana asa na se mbega umusa na Yesu mu mutima wawe umusa na Yesu ubugingo bwawe umusa na Yesu umviriza none ko turi abana b'Imana uko tuzamera ntituracurwa amen uko tuzamera ntituracurwa ariko icyo tuzi Yesu ntiyahishurwa tuzosa nawe wumva uzosa nawe none kukubaza wumva usa n'Imana Imana irera wumva wera Imana iragororotse uragororotse Imana nta shari Imana nta shafu Imana n'urukundo Imana n'amahoro Imana igira neza wumva ibyo byabo bifise none ko turi abana b'Imana uko tuzomera ntiturahishurwa ariko uyu mwanditsi avuze ngo ariko icyo tuzi nuko niyahishurwa tuzosa nawe amen tuzosa nawe tuzaka nk'inyenyeri mu gitsimo ciwe tuzoba ubwiza bwiwe azoshajisha tuzaka nk'inyenyeri mu gitsimo ciwe tuzoba ubwiza bwiwe azoshajisha yemwe bana bakunda umukeza muri pete z'igitsina azoshakisha muza nk'inyenyeri mu gitsimo ciwe tuzoba ubwiza azoshakisha nitwebwe azoshakisha namba kwasa niko tuzosa namba kayangana natwe tuzokayangana nta kibazo namba sa n'izuba natwe tuzosa n'izuba haleluya namba sa n'inyenyeri tuzosa n'inyenyeri uko azosa niko tuzosa takugororoka gusa takera gusa takitandukanya n'icaha haleluya niyahishurwa tuzosa nawe nshaka byibuka abigisha bari mu cyaro kibatabana amahoro ari mu mwenge bati n'umutsimu none ko twari twigane ateka herana n'ubuzima toma ngwino hera abanyacu reka kumutizegeze mwami wanje mazi no ayo n'amatakira bataka bashikiwe ntibakubariye ko nazutse ukarahira eheraba mwami wanje ati reka kumutizegeze tuzaka nk'inyenyeri mu gitsimo ciwe tuzoba ubwiza bwiwe azoshakisha tuzaka nk'inyenyeri mu gitsimo ciwe tuzoba ubwiza bwiwe hazwako nanya hamwe abo yakijije nigotete bakonesheje tuzaka tuzosa nawe bano mwicara tihangane uko Yesu azoba nawe kuzosa biguma byoroha nawe satani
naho yanga nisezerano n'amasezerano n'ubutazi kubesha yasezeranye ko tuzosa nawe abamuzika kw'ibyo rero bariyeza kuri kanena gatoya bariyeza kubona barwera bariyeza mu mvugo bariyeza mu bikorwa bariyeza mu byiyumviro bariyeza mu ndabo bariyeza ku mushatsi bariyeza mu nyambaro bariyeza kubona barwera. Haleluya bariyeza haleluya bariyeza mbega weko bananiwe no kwezwa mbega umaze iminsi uri kure y'Imana ntugisenga ntugikora ibikorwa by'Imana warambiwe kandi wahita umwana w'Imana. Garuka mu ruhongore, garuka mu rugo kwa data, mu rugo kwa data bahaca n'injya bakazisigaza abamuzika kw'ibyiza tubikiwe mu ijuru iby'amaso atigeze kubona ibitigeze kujya mu byiyumviro by'umuntu papa mw'ijuru arabitubikiye. Ndabona by'abanyakabiga injira mu munezero akiri igitsebo akiri ubwami janda akiri igitsebo cy'ubugingo warihanganye akiri igitsebo cyo kugororoka. Haleluya wagumye mu Mana byaraje biranyiganza ugumva wewe. Haleluya 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 amina amina. Umviriza Yesu aduhezagire ibyahishwe Yohana 2. Umviriza ku murongo wa 12 ehenda 2. Ehenda nzavuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'icyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa duha Imana icyubahiro. Bashike hehe abamesura imvune zabo niko biyeza baragiye kwakira ikirere. Turagiye kubarondera tuhabure bamaze kwihana, turagiye kubarondera ubabure, turagiye kurondera impamvu tunamuzigure kuko bazabikiri abamesura ngo twegere igiti cy'ubugingo kibe Adamu yahusha muri Edeni tutakimonya tuzogisoroma tuzokirya tuzoja ku giti cy'ubugingo. Umwami adufashe cyane. Naho mu itanguriro cyari cyarazitiriwe ariko Yesu amaze kuza akabambwa akadushikiriza Imana cyo giti cy'ubugingo cyaruguruwe tuzokijyamo tuce twiberaho mirere na mirere. Umwami adufeza turarangije unama imbere y'Imana unama